Shalom, shalom, Imana ihimbazwe, haleluya, cyane gose. Ndarakuje mu izina rya Yesu Kristo ni Papa Tede muri kumwe muganiro umuhirwe ninde. Uno munsi naje kubasangiza ijambo dusanga mu gice cya kabiri Paulo yandikisha ngo gikorinto igice ca 5 umurongo wa 17 na 18 turageza ku 19. Duse mu izina rya Yesu. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari cyari mugisha ivya kera biba bihise byose biba bicise bisha, ariko ibyo byose biva ku Mana yatwijuje ko kubwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo iyuzuza n'abari mu isi niyabaharira ku bicumuro byabo kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Imana ihimbazwe cyane. Ngiye kubwira yuko umuhirwe ari umuntu akora igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Mu gifaransa bavuga yuko ni mu ambassadeur, twahawe igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Muyumvire iyaba abigishwa bagendana n'Umwami Yesu hanyuma ibyo bamenye bakatwabigumana, ubutumwa nito kuba twarabumenye, ariko ishengo ry'ubu barademisionye ku gikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Ambassadeur ni umuntu aserukira igihugu ciwe mu gihugu bamutumyemo, kandi ambassadeur ni umuntu avugira igihugu ciwe mu cyo gihugu bamutumyemo, kandi ingene abaho bimenya ico gihugu, umutekano w'umenya n'ico gihugu, aguma aganira n'ico gihugu amenye uko ibintu bimeze. Ushaka ushiye mu isi imwe nuko nyene twebwe abakristo hari igihugu c'ijuru, Imana yatwije nawe biciye muri Yesu Kristo. Iki yatuzeza twegere igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. None uriko urakora iki nk'umukristo? Uriko urakora iki? Nashaka ncishemo umuntu yoba ariko aratumviriza atarakira Umwami Yesu. Menye yuko wewe nturatangura kubaho. Menye yuko ndakubusa yuko nugoba umeze neza, bana ko buca bukira bugasohoka kagenda urashobora kudandaza ukabona bitandukanye. Aba bantu bitwa abakristo ni basi n'abatari abakristo, nubwo bikora mugora. Niyo mpamvu ijambo Imana rigumako mu buryo butandukanye bwo umuntu akomeze aje imbere cyane. Wowe utarabwakira Umwami Yesu uracari mu mwiza, ukwiye kwakira Umwami Yesu kandi biroroshe no kubyizera mu mutima ukavyaza akanwa kawe ko Yesu yafuye akazuka uzo wakira gakiza. Igikorwa kizuba gisigaye nico kugufasha cyo bita suivi kugira ngo ushobore gushinga imizi mu gakiza. Uhaye ku biharuro ibice 10% nuko wakira gakiza, ibyo ni bihagije nuko tushinga imizi kugira ngo ushobore gukura. Umwana wese yavutse akeneye gufungura, akeneye koga, akeneye kugumuzwa Imana, akeneye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ushobore gukura. Utabikoze ivyo ntushobora gukura. Ni hantu usanga ishengero abantu baguma ari abana mu gakiza, kandi iyo umwana mu gakiza ataguma akora ibintu nk'ivyo ataramenye Imana. Ngaruke wewe mu Kristo kwanyumviriza, wewe wabikijwe igikorwa cyo kugabura umwuzuzo, wewe mu ambassadeur mugenzanje uriko urakora iki? Ikintu cyo nekinezera Imana nuko ukora icyo wahamagariwe gukora. Nuko ukora icyo wahamagariwe gukora cyanezera Imana. Ndabwiza ukuri muri twebwe abambassadeur benshi bademisionye, mugabo bahaguma bari ku kivatonde, kandi igikurikira bakaca barikirama n'umushahara. Ndabisobanura neza. Wowe uri mu shengero, wewe warakijijwe, wewe uri ngaho nuri kurakora iki jambo ry'Imana ryavuze, mugabo umurekrama amafaranga meza agira, umurekrama amagara meza, umurekrama gutera imbere, kandi utari kurakora icyo waruje gukora. Ndabwiza ukuri umuntu ariko arakora igikorwa cyo kugabura umwuzuzo, igikorwa cyo kugabura umwuzuzo nk'uko ijambo ry'Imana ryabitegetse ribidusaba, ico gikorwa uyo muntu ingene abaho, ingene atungwa, ivyo we nabiwe byose bimenywa na wamutumye. Abantu bademisione nidusubire gikorwa. Mumbaza ati umwuzuzo uriko uravuga Papa Tede ugomye kuvuga iki?
ndabereke yuko kuva igihe Adamu na Eva batandukanye n'Imana, ego n'ivy'Imana yabahevye, ariko isi yaronekaye. Icyo no kwita amasysteme y'isi yaconekara, haba system ya politiki ngene ibintu birongorwa. Iyi si abantu bakomeye abanyapolitike nibo bashizeho bya esclavage, nibo bashizeho apartheid, nibo bashizeho genocide, nibo bashizeho ibintu byo gukumirana. Ibyo vyavuye umuntu yavyize ni ya mbuto yo mugwanizi. Amasysteme religieux yashizweho, abantu batanguza amadini bakaba nka business, abantu bagatanguza ibintu bitandukanye baronke ubuzima babaho. Abantu bakuzwa mu rusengero, kandi nguke yuko ni Imana niyagumye kuba niba mu masengero, yagumye kubera mu mahema. Nukuvuga ihema ni ikintu ushobora kugenda udeplacer ahantu hose ugiye. Ruvuga Imana yashije kuba muri twebwe kugira ngo nitwaja ku kazi babona Imana, nitwaja mu mashuri babona Imana, nitwaja mu muryango babona Imana. Imana bayibonera he mu ibintu bigaragara inyuma. Usomye Abagati 6, urabona ivyanga vya mwemuyera bikwiye kuranga abakristo aho bari. Nimba naho ubona ubwihagije, imbare ku rukundo, kubugwana neza, kugira neza, usaba Imana, kuko niwo muhirwe ukoze ico Imana igomba. Mu ambasaderi ko yanyumviriza, uri umuhirwe ni wakora ico wamaze gukora. Ngaruke ku system economic yanonekaye. Ubu agakiza spiritual nini cyane igera n'abantu bafite amafaranga. Kufisa amafaranga nibisona ko ni Imana icayimira amafuti yawe. Ukwiye kumenya ukiye kubuza wezwa. Abandi nabo bavuga ati twebwe turafise byose, indukanye by'agakiza. Naco gituma isi wokora ibintu byose, mugabo by'agakiza bya Kristo, kwakira agakiza ivuga butu ivyo bikuremo. N'abantu bafasha ibintu byo gutera imbere cyane, ushize nk'ibintu by'agakiza batakora ivyo bintu navyo dushaka. Kora neza, vuga neza, mugabo bya Yesu nibikuremo, ubikuremo. None tutamuzemo Yesu tuba turakora iki? Haleluya. Ni mwanzo na mwisho. Tutamufise nta buzima, tutamufise nitwobaho. Nico gituma we ambassadeur ukwiye guhagarira inyungu z'igihugu cawe, bikore neza. Abafakazi barari, imfuvyi zirari, bikore neza. Imitima itaramenya Imana, abantu batarakizwa bakukikuje mu bagenzi bawe, huza vuga ivy'ico gihugu, kora uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ni uzora umuhirwe akwiriye cyane, uzora umuhirwe no mu Yesu, kuko urakora ikikuwa Imana yagushinze gukora. Kandi abo ambasaderi arahembwa, uzoza kurekera amasarere, kureka makuhembwa uri kurakora ico watumye hano kwise gukora. Va muri demission rero. Abantu ba demission dusubire ku gikorwa, dusubire ku buzi. Ijura turindiye nta mwanya munini tugifise. Ibimenyetso vyekana yuko Yesu aje biramaze kugaragara. Mwarahezagiwe cyane. Imana dushoboze no kuri iki tuwe abahirwe, tukore igikorwa cyo gabura umwuzuzo. Ndaramukije abambasaderi tuzinanye muri byose, abakristo aho bari kuranyumva mu madini atandukanye. Twese twabikijwe cyo gabura umwuzuzo, serukira ijuru aho uri. Abantu barakeneye kubona Imana y'urukundo, ni werekana urukundo. Abantu barakeneye kumenya Imana iharira, ni waharira mugenzi wawe. Abantu barakeneye kubona Imana itanga, ni watanga. Abantu barakeneye kubona Imana umugwaneza, werekana ubugwaneza aho baye, aho uri hose. Mwarazagiwe cyane. Naho ubutambuka indi kiganiro umuhirwe ninde. Amen.